great. These are our friends. We have thousands of friends in this. Uko niko byari byifashe. Uyu ni Donald Trump abaye umukuru w'igihugu ku nshuro ya 47. Umukuru w'igihugu wa 47 Donald Trump. Byose ntibyari byoroshe. Byari ibidasanzwe kuko byari ijoro rikomeye cyane ku banyamerika. Benshi bifuza ko Kamala Harris atwara. Abo rero ni abanyafrika ndetse n'abandi bantu b'inyambukira baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Byari bikomeye cyane. N'umubabaro kuri Kamala Harris kuko yatakaje amafaranga menshi. Mbega ni igiki cyatumye atsindwa Kamala Harris? Kamala Harris ni byinshi byatumye atsindwa. Kamala Harris ubu ari mu mubabaro udasanzwe. Donald Trump nkuko byari bitegekanijwe yategerezwa gukora, ubu ahejeje kuvuga ijambo rikomeye cyane. Ijambo sindamusiga kuri buri munyafrika wese. Umunyafrika wese ahari ryamukoze ku mutima. Mbega abanyafrika canke izindi nyambukira ziva mu bindi bihugu ziba muri leta zunze ubumwe za Amerika zuba zigira zisubira iwabo. Nkuko hevuze muri meeting ni ibintu bidasanzwe cyane. Ubu benshi barajumarariwe. Mukurikirane ijambo yavuze. This was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything. Uno munsi twiginye intsinzi itangaje. Intsinzi kuri buri munyamerika wese. Mwatoye kugira habe impinduka. Aho twavuga freedom, umwidegemvyo. Mwatoye kugira habe impinduka nziza kuri kazoza k'igihugu. Ndanezerewe cyane kuba mwaranyizeye murantora. Ibyo ni bimwe mu byo yagiye aravuga Donald Trump aho yariko arigena intsinzi. Benshi muri bo banezerewe nkuko mwabibonye. Wari umunezero udasanzwe ku nshuti, ku bagenzi, ku muryango. Abantu hirya no hino bari up to date kugira ngo bamenye inkuru imwe ukwayo. Ijambo yavuze rikomeye. Yavuze ko abanyamerika bafise abanyepolitike benshi ariko atacu babamarira. Bemera ibintu kandi batari bushobore. Batumviriza ijwi ry'umunyagihugu. Rero we yavuze uti twese hamwe tuzotorera inyishu kuri ivyo bibazo. Mbega aho yo bari kavuga nde? Yari kavuga Joe Biden. Kuko Joe Biden we ngo hari byinshi yari yemeje ngo atashikanye. Ubu rero nkuko mubibona Donald Trump yiyemeje ko agiye guhindura igihugu. Mbega ivyo byo bari byo? Duhuriye kuri commentaire mushishikare kuvyishura ko. Byari ibintu bidasanzwe, byari ibirori, ibyishimo kuri bamwe, umubabaro ku bandi. Aho twacancana twavuga abirabure bibereye muri leta zunze ubumwe za Amerika ntibyabashimishije na gato kuko Donald Trump musanzwe umenyereye ko adakunda abirabure, abakumira cyane ku rwego ruteye n'ubwoba. Benshi baguma biyumvira ati ese tugiye kuba bande? Donald Trump ahafatiye igihugu. Tugaruke cyane ku byo yavuze. Yongeye avuga ko agiye gukora atababarira, gukora cyane kandi yongera akore cyane. Aho yavuze ibyo gukomeza ubutunzi bw'igihugu kuko ngo bwari bwatosekajwe cyane, kugwiza ubuzi no kugara imipaka mu kuyikingira. Aho rero twavuga ati muri Mexique aho yatanguye kubaka igihome kinini yavuye ku butegetsi ataragiheza. Tugaruke cyane kuri ibyo. Ubinyambukira ziba mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kwirukanwa. Aho rero cyane abantu badafite ibyangombwa, impunzi aho twobavugamwo ndetse n'abandi.
Mbega ubu vyaba bigiye kugenda gute? Ubu mu Republican Donald Trump intwaro yiwe yagiye iboneka nabi cane, nubwo agaya abademokrate arabagaya cane ngo ivyo bakora sivyo. Aho twavuga kuri Kamala Harris, aho yari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Joe Biden. Uwo Joe Biden yemeje yuko agiye guhagarika intambara. Ni umusaza cane yagiye aboneka mu bintu bihambaye, ariko yarashaje gose, ntabwo yari kongera gutwara igihugu kuko mu vyo yavuga yazahuka. Tugaruke cyane kuri Donald Trump. Uwo Donald Trump ni umuntu ki? Ni umuntu yagiye aboneka nk'umunyamahane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No mu ijambo avuga biboneka ko atari umuntu yoroshe cyane. Ico yongeye ko nuko agiye guha imyidegemvyo abasenga, aho twavuga aba Protestant. Ibintu bijanye no gukurayo inda muri Leta Zunze Ubumwe vyahagarikijwe kuko Kamala Harris wewe yaje abishimangira. Ikindi naco yavuze ni guha uburenganzira abanyagihugu ngo batunge imbunda. Ku rwego rw'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke se United States of America kizoba ari igihugu gikomeye cane, gihagaze neza, gishobora guhagarika intambara ziriko ziba. Aho twavuga muri bimwe yagiye avuga muri campagne electorale, aho yagiye avuga byinshi cyane bitandukanye, aho yagiye avuga ko agiye guhagarika intambara muri Israel no muri Ukraine. Mbega muri Israel biragenda gute? Ese Benjamin Netanyahu we azomwemerera? Sindavyibaza na gatoyi ku bwanje. Andika muri commentaire uko uvyiyumvira. Ubu rero Donald Trump agiye gushikirizwa igihugu, umukuru w'igihugu wa 47. Donald Trump, umugabo abaye wa kabiri mu mateka, aho yatwaye igihugu kuri manda igira kabiri. Ni ibintu bidasanzwe. Mu kurangiza yarangije ashimira umuryango wiwe, abagenzi, buri munyamerika yakoze atarekura muri campagne electorale yabaye kugira ngo atsinde. Yavuze uti twese hamwe tuzubaka igihugu gikomeye. Akaba yarangije ashima ati Imana ibahezagire. Ivyo ni bimwe Donald Trump yagiye aravuga. Mbega bamwe muri mwebwe bashaka kwiyumvira ati mbega amatora baroshanijwe gute? Gukubita impaga vyagenze gute? Ejo ku munsi w'ijoro byaraboneka ko Kamala Harris yari imbere cyane. Turavye mu burere bumwe bari bamaze gutora ko amakuru. Ariko mu gitondo yabaye rokoro, aho Kamala Harris afise amajwi 228, Trump nawe 277, aho ni muri Sena. Iyo uko niko vyagenze. Murabona neza ko Kamala Harris yarushijwe amanota atari makenya amajwi. Tugaruke cyane mu burere uko bwagiye buratorwa. Muri Minnesota, Harris afise amajwi 32. Muri Minnesota, Harris yatowe ku bice 51 n'ibice 8 kwijana. Trump nawe akaba yatowe ku bice 46 n'igice kimwe kwijana. Aho rero ni mu ba grands électeurs 19. Nkuko mubizi cyane muri Leta Zunze Ubumwe bitandukanye cyane no muri Afrika canke mu bindi bihugu, kuko bo abanyagihugu ntibatora bwite. Abanyagihugu bo batora aba grands électeurs bazoja gutora umukuru w'igihugu. Tugaruke neza aha kuri Pennsylvania. Muri Pennsylvania, Harris yatowe ku bice 48 n'igice kimwe kwijana. Trump nawe akaba yatowe ku bice 51 kwijana. Michigan, Harris afise ibice 45 n'ibice 8 kwijana. Trump ibice 52 n'ibice 5 kwijana. Wisconsin, Harris afise ibice 47 n'ibice 3 kwijana. Trump ibice 51 n'ibice 3 kwijana. Uko niko vyagiye biragenda, ese no mu yandi mareta vyagiye bigaragara neza ko Kamala Harris yagiye akubitwa impaga mu bureta butari buke.
Vyari ibintu bibabaje cyane kuko Kamala Harris nkuko mwavyumvise imigambi ye ntiyari yo guhohotera kiremwa munyafrika. Abanyafrika bava ku mugabane wirabura uko nama nabivuze ubu bari mu kabonge. Kamala Harris nkuko yavuga ko azotanga uburenganzira ku nyambukira nyinshi, icatumwe avamwo kurekurira abagore bafise inda. Ivyo navyo benshi barabishima. Rero ubu Kamala Harris nkuko yakoresheje amafaranga menshi arondera abastare ivyamamare nka Beyonce, Eminem, nivyo vyatumye ahomba kandi vyamabaje cane. Rero mbega ubu munyafrika muri Leta Zunze Ubumwe agiye kubaho gute? Ivyo ni ibintu mugiye kutubwira namwe muri commentaire. Ubu rero nkuko muyibonye Donald Trump ni waramutswa Maison Blanche, aho itariki 20 z'ukwezi kwa mbere azoramutswa urufunguruzo rw'irya nzu. Ubwo muri aya matora nta busuma bwoba bwarabayemwo. Muratwandika muri commentaire mutubwire uko vyifashe namwe. Rero reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye. Ni hano dusozereye kino kiganiro, tukomeza tubazanira inkuru ziri ku mwanya, ziri update. Tubashimire cyane, mwubahwe aho muri. Mutibagira kugira subscribe, like, partage, commentaire. Yari Jera ko Jules kuri Kiyago cha West TV. Murakoze.